abarundi bamaze kuja mu matora y'imigambwe myinshi kenshi kuva 61, 65, 93, 2005, 2010, 2015. Ubu nubugira indwi abarundi bazaba bagiye mu matora y'imigambwe. Iyo myaka yose uko yakakurikiranye, amatora yamye akwegera abarundi, urwanko, akajagari, iminyororo, uguturira amazu, ugutukana, amacakubiri y'amoko, ubwicanyi bugirirwa abagwanya umugambwe watsinze, hamwe n'amahonyabwoko cane cane yagiye agirirwa abatutsi mu 65, 93 n'ibihumbi 2015. Ayo matora rero y'ibihumbi 2020 nta rukiza vy'ukuri runini twoyabonamwo, kireka hakozwe ingingo zimwe zimwe tugomba twashikiriza. Ubwa mbere hari leta ibiba amacakubiri y'amoko n'amacakubiri mu migambwe ku mugaragaro, ibicishije mu bushikiranganji bumwe bumwe tuzi twese n'igipolisi c'iperereza. Ubwa kabiri hari umugambwe CNDD-FDD wigisha ugahimiriza urwanko n'ubwicanyi mu badasangiye umugambwe hamwe n'abari mu bwoko bw'abatutsi. Ubwa gatatu hari imbonerakure n'interahamwe hamwe na FDLR bahawe ibigwanisho kandi bakwiragizwa mu gihugu cose ngo batere ubwoba bongere bice abo bose badakunda canke baba bagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwa kane hari umugwi seni ujejwe gutegura no gutunganya amatora witorewe wishirirwaho n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, murumva ko utagira ubwigenge na bukenya. Ubwa gatanu hari amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyigenga hamwe n'amasosiyete n'amashirahamwe ya sosiyete sivile vyirukanywe mu gihugu. Ubwa gatandatu hari abarundi njojo bakigorewe mu makungu no mu bihugu bibanyi mu buhungiro butagira izina n'amabi menshi badashobora kuja muri ayo matora, n'ibindi n'ibindi.